atoye ubwenge tukasha tumwumviriza ihane byose ibyo wacumuye byose iryo shapuru ubanza ukure ibyo bintu wambara hari ibintu bambara ngo bya Bikira Mariya ngaha aye hano hose ugasanga bambaye Mariya tuti ubikure rumva tugaca tuvuga iyo shapure rero nta muriro twaronka ngo tuyiturire duca tuyita mu ikanivo rero mana yanjye ikanivo iratuburira isoni amazi acarayijana baza bayibona abanyeshure bati basaze babakitwa bataye ishapure raba Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakinga. duhagaze si ahantu horoshe si benshi niyumvira ko bovyisabira ubaze kuhahagarara kuko harateye ubwoba ariko ku bw'ayo mavuta Imana iciza ikagushoboza guhagarara. Ndashima Imana ni ku bw'ayo mavuta nyene mpagaze hano. Hariho iminsi gatoya muri uku kwezi ngira ngo guheze canke mu ntango z'uku nari nagwaye hanyuma ndwaye rero nari mfise ikibazo mu mutwe muri rukaka mu mutwe cane rwose hama rero ijoro rimwe ndyamye nababaye cane nsinziriye ndarota ndota mbabaye cyane ndiko ndaka cane rwose mu mutwe hanyuma nca ndota nka kwa kundi umenga uraborode canke uravuze nkaho umengo ugira wature nyene kubabaye numva nkaho umengo sinzi ingene no kurya nyene iyo ubabaye ugira hanyuma numvise ko mbabaye cyane numva nyene nka kurya umengo uranishingira ngo hanyuma ibyo bica birahera zambona ndi muri sare nkiyi ngira Yehova yari nkiyi canke yari yagutse gutya ariko umuryango wari uri hafi hanyuma mbona ndaho ndyamye ku matera aho nyene muri ico gisare ndi jenyene ndaryamye ku matera nkiryamye ndambona utwana tuje turirukanga tujya twana duto nka tujya twana tuyuba nyene twirukanga dushobora no kwirukanga tutambaye harimo n'utwambaye haruguru gusa handi twibereye gutyo nyene hanyuma nza ndatubona tuje turanyirukanganira amavuta kamwe muri two kari gafise amavuta icupa ryera rifise umupfundikizo usa n'ubururu wari wuguruye murabona imirumyo imaseko ubarura gatoya ugasuka mu gacu usubira ukarumiriza kaza karirukanga nyamavuta yuguruye mbona ni icupa ryera rigufi rifise akarumyo k'ubururu ryanditse ko n'ibidome binini Nivea hariyo amavuta yitwa Nivea ameze nk'uko abantu bahora bisiga barayazi hanyuma rero nza mbona nyakana kayampereje gaca kambwira n'ibindi ngo rega ngo haje impande yacu ngo hariho umuntu kambarira umuntu izina ry'umwigeme sinasuye kugibuka ngo rafise n'amata menshi ngo uratuzanira amata menshi uzomubwire nawe ngo zohora jarakuzanira ivyo bica biraheranya twana duca tuguma tumeze turi hafi yanje nyene tuyuba tumwe tugira bya bindi by'amagendera y'utwana duto nyene nanje mbona nahagurutse hahandi ndyamye mfata mbona afise ya mavuta mugabo mpagaze nza mbona ni nkakujya wa impuzu wayambuye uyimanura hepfo nza mbona ibintu nari nambaye ndabihonyoye ko ndunamye gutya ndiko ndisiga nkiriko ndisiga nza mbona mu muryango umuntu
umuhungu w'umusore w'inkomezi yambaye ishati rirerire ry'amaboko maremare ahagaze mu murere ashinga ijisho kandi amuraba mbona nta kibi agira ngirire ntangura kwisiga mbona n'abandi baza nkaho umengo sinzi nka kujya mubona nka televiziyo cyangwa nka filime abantu umengo baza umengo bariteragura mbona umuryango wose barahuzuye bose banshinze ijisho hanyuma mbona kwisiga biraheze sinzi ngira nari mpejeje mbona intebe y'idiva iri ngaho imbere yanje ndagenda ndayicaramo yicayemo hajya nshize amaboko hajya ku ntebe nyene mbona mu mbavu zanje ibitenge bibiri bizinze ndavyakira ndavyambara ndambara ukuntu atari bijya ndapfuka ndipfuka hajya bapfuka nipfutse nyene hose nipfutse nkiriko ndipfuka mbona umuntu sinabonye ingene aje mbona umugabo muremure yambaye impuzu isa n'ubururu y'ubururu imanutse yari imeze nk'isurubeti murayizi kuva yari isurubeti nyene gushika kujya nyene ziba zimeze hanyuma nicaye muri nyantebe acaraza nawe aca yicara imbere yanje acararambya yarambye imbere yanje afise rogisi canke rwarukaye rusa n'ubururu dukoresha kenshi mu kuririmba hanyuma nguma nitegereje ko hoba hari ico agira mbwire nditegereza mbona atanguye kuzingura yari afise n'ikaramu mbona atanguye kuzingurura ndarindira ko hari ico mbarira nza numva sinzi ko hari uwankomye nagiye mbona inzozi ziheze ariko imbere yaho nari nabari Imana burya hamwe wowe ugomba kuntwara wonjana ntaco ko narumva ko mbabaye cane muri iryo joro rero niho naca mbona ko naronse bukeye naciye mbyuka ciye bikunda ko ngendagenda no gusenga nkagendagenda hanyuma rero nca ndabona nti ni ya mavuta mbega ni amavuta y'Imana jewe ndayakunda yangabire nanje name ndayaronka amavuta y'Imana jewe ndayakunda yangabire nanje name ndayaronka Imana nishimwe nico gituma rero ntashoboye guhagarara no mu mwanya nta n'intege nari mfise niho navuga nti nta muntu yovyisabira guhagarara hano hari aho wumva uko atantege ufise ukumva kuhinda agashitsi atari uko udagira amagara kuko amagara rero urabona ko nari nayaronse ariko kuko imbere y'Imana hateye ubwoba naho rero iyo niyo nari nshishije mwugira ndabarire utwo nari mazemo iminsi Yesu nabaho umugisha inta rero ngire mvuge intahe igabuye mu duce nza kuca kudusongasonga mu duce nka tubiri canke dutatu ndacako gatoya aho ngeze uyu munsi ariko ndaza guhera ndi umwana canke umunyeshure mutoya hanyuma nkora akazi naha nkuze nganuko Yesu abaho umugisha nza guca kudusonga kuko mvuze byose nohava ndenga amategeko dusome ijambo ry'Imana riri mu gusubira mu byagezwe igice ca 33 gusubira mu byagezwe 33 wa murongo wa 24 reka ndasome aba Asheri abavuga ko ti Asheri igice ca 33 umurongo wa 24 ati Asheri abavuga ko ati Asheri aragahezagirwa kuruta abandi bana ashirwa imbere na bene se ajobeke ikirenge mu mavuta ya elayo ibihindizo byawe bizoba ibyuma n'imiringa kandi uko iminsi yawe ingana niko inkomezi zawe zizongana umurongo wa 24 n'uwa 25 Asheri aragahezagirwa kuruta abandi bana ashirwa imbere na bene se ajobeke ikirenge mu mavuta ya elayo ibihindizo byawe
bizoba ivyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko inkomezi zawe zizongana. Imana nishimwe. Uyu Asheri nawe yagiriwe ubuntu aronka umuhezagiro, ukuvuga ngo aragahezagirwa kuruta abandi bana. Imana nishimwe. Uwo muhezagiro wumva nawe wawusaba? Ego kabisa. Imana nishimwe. Yaraduhezagiye kuruta abandi bana. Abandi bana mbega muraza baribo? Abandi bana batarahura na Yesu, batarakira agakiza. Yaraduhezagiye kuruta abo. Raba ahantu turi, murabona ko ari iby'igiciro. Aha rero aya majambo yagiye amfasha mu minsi nabayeho mu buzima bw'ubwigeme, ariko nkiri umunyeshure mutoya hariho ikintu Imana yari yarankoreye. Jewe sinakuriye muhira, nkiri umwana je nashiye ubwenge mba kwa nyogokuru. Kwa nyogokuru naho hakurya Igitsinda. Abantu bazi Igitsinda na ngaho. Ubu sinaba nkishobora kuhaduka, ariko nisanze ariyo ndi. Jewe bya bindi abana babana na ba mama babo babitegereza mu maso, sinzi ko nobangira ngo sinzi ngira nakurikiwe nkiri gatoyi, bashabona ko nogenda gukurira kwa nyogokuru. Jewe nisanze mba kwa nyogokuru. Bijya abandi bana bakura bavuga ngo mama, jewe narabona umuntu aje nkumva bamuhamagara izina rya mama, nanje nkasha ndamuhamagara iryo nyene. Mugabo baca baraza baramenyereza buhoro buhoro, batuye bamwita mama. Ni mama wawe, ni umuvyeyi wawe yakuvyaye, ni mama wawe yakuvyaye. Ca ndateba ndamenyereza gahoro gahoro, ariko nakuriyeyo. Nageze kuvayo nje gutangura mu wa mbere. Hanyuma rero kubera ntabanye nawe iminsi myinshi, ntabanye nawe muri hajya kana kaciginagura, naguma mfise ikigumbagumba nkumva nguma ndamukunda. Kandi papa wewe ntibyari nk'ibyo, we namubona gake gake nkabona ko ari umuntu aza muhira gake gake ataba muhira. Maze gukura naratahuye ko ataba muhira nyene, kuko urabona ko abantu bagenda kurondera ubuzima bw'abana. Hama rero igituma ngira mvuga intahe ya nkiri mutoya nuko mbona harimo n'utwana duto ngaho. Mama je naramukunda cyane, ibintu byose niyubara kuva ndaho mutoyi kugeza nkure, niyubara kumubabaza, niyubara kumukorera ikosa. N'ahantu atumye abandi bana ntibamugamburukire, jewe naca ngenda, kuko naravuga nti ababobo bakuze bamubona. Hanyuma kandi nkasenga. Umukozi w'Imana yamye abaza abana yuko basengera abavyeyi babo. Jewe naguma numva ndabakumbuye, nca ndasenga isengesho. Anari maze kwihana, saba Imana nti Mana, abavyeyi bacu uzobahe barambe, tuzorambane. Ariko Imana ntiyashimye ko turambana, yahavuye irabatwara, ariko haraciye iminsi twabanye umugabo. Rero nagomba kubwira abana bato, ikintu cyose niyubara kubabaza mama, kuko niwe nabona hafi. Papa yaza gake yasanga nza nariyubaye. Jewe yankubise rimwe ryonyene, yankubise nibaraguje. Haje umuntu muhera toza ngo ngaho hariho inzoga, ntego ntihajya kwa baba iriho. Uko bari bakanye nabona bakanye, rero ndabona ibyo ntabyo narinzi. Hanyuma mugabo ntibamuha, aragenda arenga irembo, acahura na papa yari yaduze. Sinzi ibyo yamubariye, mbona papa araje andaba nabi kuva ntanguye kumubona ntiyari bwandabe igitsura. Ariko nca ndashituka ndibaza kwereka papa andavye nabi. Nanje twari duhuye ngiye kuvoma, acambwira ngo genda uvoma ugaruke. Sinzi nshitse, acatora agakoni abanza aranshishagura. Ninde yakubariye kuvuga ibyo batagutumye? Arankarira nyene kuko nagiye kwibaraguza ibyo batantumye. Murabyumva? Uhera uyo munsi ncangura ntinya kuvuga ibyo mbonye batantumye. Iminsi yose icyo kintu naguma ndagitinya, kuko naca ntinya papa yuko yoca nkubita. Hanyuma rero nagomba kuvuga iki? Abana bato, harimo abana bagambararira abavyeyi,
mugabo ntibari muri mwebwe hamwe byoba bibashikira Imana ibafashe mupfukame mwihane musabe inkomezi ico kintu Imana yankozemwo narinze nkura maze gukora akazi kuva ngeze mu wa gatandatu kuva mu wa gatanu kuva mu wa gatanu no mu wa gatandatu jewe nazinduka ndakaranga ibigori ngasya no kuvuga nkabanza nkasya bijya byibanze hahandi babyita kumenagura nubwo ntimubizi kubera mukuza kuri kijambere hanyuma nkaca niyogagiza n'ingogana n'ingoga nkaca nirukanga ku ishure kandi no ku ishure narabitora mu wa gatandatu narahitiye ariko ahandi narabitora kuko ya gatandatu iranagoye iminsi yose kandi hariho n'imashini ariko kubera mama atajya ubugari bwo ku mashini yaca aribwa mu nda sinagomba ikintu co mubabaza nagomba yamanezerewe akantu kose nshobora ndagakore kandi narumva muri je umenga ntituzorambana naravyumva yuko umwanya n'umwanya ashobora kugenda naho nabandi ko ndamuronderera two kurya natukora umenga mpavasanga yahise mbega muravyumva kugeza naho narakuze maze gukora amaze imyaka 2 acaragwara agwaye acarambwira atararemba acarambara atuzi n'amakuru rero ntego ati jewe ndarose ati ndose umwarimu wacu yitwa mwarimu Karebu ati ndose ndi mukumba kakamwitara ati hanyuma mbona mwarimu ati mbona ndiko ndahungura ibitangurirwa ati karakumba kameze neza gasize nishwagara ati nza mbona mwarimu ararungurutse gutya wewe gaye ko niyo nkubona umuntu yitwararika gutyo ngo ahantu agira yimuke ati mbe none ivyo ibintu ndose ati womenya ari biki numva umutima urashitutse ntahagira apfa ko yari yatanguye no kubagwaye hanyuma rero haciye iyinga agwaye acambwira ngo uzi n'amakuru rero onjana kwa muganga ngo sinzopfire ngaha ngo bagutwenge ncandanyaragasa nyene ndarondera amahera nari maze guhembwa bavyita kimire nari maze nk'umwaka nza ndahembwa hanyuma mugabo ambariye gutyo acambwira ngo nonongira nipfire ngo ngira nitahire ngo umuntu narose ngo ngaho mucayi ngo hari ngo ndi ngaho mucayi hepfo ahantu hepfo kwirembo ngo indege ije ngo ihagarara hejuru yanje ngo ujya muntu atwara indege ngo acacisha umutwe mu idirisha ngo acambwira ngo nuze tugende ngo tugende ati hanyuma nkiraho utwo ngira ati nza mbona arahise cengira ati naje ngire ntahe ati nasura ubona ko yanagiye asha ndumva ko bikwiye rero nca ndamutwara kwa muganga haciye indwi namugwajije indwi imwe aca aransezera mugabo kwa gatandatu ahava agenda atangura kumbwira nari maze igihe ntaryambyo yinga ryose sinaryama ndashari hahandi wumva umutima wawe ugurugumba kubw'umuvyeyi wawe kuko ntuzomwamana murabona ko batamaho namwe ntimwamaho ariko urondera umuhezagiro azosige ego Imana ibaha umugisha ama rero uwo munsi hari ku wa gatanu kuko twari mu cumba mu nyuma impwemu zirahera baca bamutwara ahantu bita muri reanimation hahandi baca babaha impwemu hanyuma dushitseyo acarambwira bamaze kumushiramwo amasonde bya byose bagirira umuntu aremvye acarambwira ati none aha tuhava ryari niyo waronka impwemu zikwiye baca badusubiza mu cumba ama rero umuhungu mutoyi wanje acaraza acaramubarira aho hari ku wa gatandatu mu gitondo ati mama hari umunyeshuri twigana apfuye ati sinarinzi nuko agwaye ati none bambwiye ko yapfuye ati ngo ngende ku maziko atoya ntugenda ati Goderiva mwaramugoye ararushe ntaherutse no kuryama ati guma aho unsange nawe agenda aryame hanyuma mugabo akihejeje kuvuga ibyo wa mwana asivye agihejeje kuvuga ibyo acarampamagara ndicara hafi yiwe acambwira ngo Gode nsa narakugoye mwana gw'Imana izoguha umugisha nanje nti mama je ntiwangoye ibyo nagukoreye byose nivyo nategerezwa kugukorera none rero wewe nugenda amahoro urangurure uje mu ijuru ugenda amahoro Imana igushikana amahoro atego
acahamagara n'uwo muhungu mutoyi wanje nawe nyene amubwira nka kwa kundi tukabona nyene ko ari uhava ko ari urwaye cyane mugabo ntitwabona ko agira ko yavuga nk'umuntu akomeye kandi uko umwanya wahera wamengo nguma ndamusiga akaguma akayangana hama rero acatangura kumbwira rero arambarira utuntu nzokora arambarira ati hari umuhungu tuvukana yarari karagira mariage imwaro atuzomuhe aha naha azorima ha gutyo arambarira utuntu twinshi hanyuma nguma numviriza gutya ati mbe kuguma ndara ati raba igitambara ciza umpungire ucuraba ya mpuzu nanywamwe amata kuri so unyambike ati nizo baza kunjanamwo nkaguma ndabibona gutyo si nkaguma umengo ndabaye ikigugu mugabo hajya aravye haca ndira akaza kwikangura asanga narize ati ntusubire kujurarira je sindapfa ati mukuza kumenya ko mpfuye uza kumva umuriro mwinshi wa kamunda n'umuriro mwinshi mu mugongo ati ucuza urafataga uyitose ushire mu mazi akanye ucuza uramfuvya upfuvya wumvise asuye gushuha usese uzane ayakanye hanyuma rero akanya karagera bica bigenda gutyo nyene canza ndabikora je bamusoze nayaheza ngiye gusesa ayo yamaze gushuha hanyuma rero ku mugoroba nka 12 acarambwira ati gode mpfuka biraheze hariyo mukuru wanje yari muhira atuzomubwire yihangane numfuke biraheze acharigorora bijya bisanzwe acaryama neza bya bindi byose yamarira ngo namwamika ibyo ntabyo nashoboye biba birarangiye mba ndamufutse babandi nshanda telefone abandi bace baraza baradufasha byabafasha nyine ngombye kuvuga iki n'uyu munsi mubona mpagaza umuhezagiro mama yampezagiye n'uyu munsi turagendana rero Imana ibafashe bibondo mugikura mwebwe namwebwe mukuze murondera umuhezagiro w'abavyeyi siko ukora uruhe icyo udashobora aba ari icyo udakora cyangwa ikizira aba ari icyo udakora naho nyine umusigurire neza umwubashe nk'uko batwigishije Imana nishimye mama baragiye papa yari yaragiye nawe nyene mu kusezera ntibyakunze ko dusezerana kuko twebwe hari mu magume turahunga aca dutuma ko agomba arangize duca turashika dusanga ntakivuga ariko dushitse tuzatubona birakunze aravuga twasanze yatwandikiye ikete aradusezera tibane banje musigara amahoro muritunga nkuko nitunze hanyuma darisomye murabyumva namwe kigomba gumva sinzi ingene nagombye gukoroka ku ishede nari nicaye ko imbere y'igitanda acanza numva aravuze acambwira ngo gode ngo ihangane muzonsangayo mwabyumvise ngo ihangane muzonsangayo hanyuma urumva ko iryo jambo mubarita maze none umuntu agiye mu muriro yohava avuga ngo ihangane uzosangayo aratamagura agasamba Imana ishimwe rero abo bararangije bagenda baduhezagiye kubera iki imitima yacu cyangwa umutima wanje nivuge jewe wari warahereye ku bavyeyi Imana nishimwe namwe ndabahanuye iryo jambo murigendere murigumye umuvyeyi akizwa adakizwa nkuko batwigishije umwubahe umukunde ujya muhezagira azoguha uzokoma Imana ibahumugisha akandi gace ni igihe nari ndi umunyeshure ndazi ko benshi muri mwebwe abenshi trisheri irabahanga umuntu akavuga ati jewe nzofuma nihana ninaheza naho uzoheza watirishije uri umunyeshure uzogumutirisha no mu bindi kutirisha canke kwiba mvuze sinzi ko ari ukunda risigura jewe aho mwumva niga jewe nari mfise ubumenyi buke canke faiblesse kubavyumva canke ubumenyi buke mu vyigwa vyitwa ibiharuro bige bijanye n'ibiharuro hanyuma rero Imana yari yarangiriye ubuntu umunyeshure twicarana irubanga mu mwaka w'icumi yarakijijwe kubera iki namushingiye ntahe tucicarana ntavuze jewe sinashobora no kuvuga yemwe sinashobora kuvuga ngo ndiko ndavuga amajambo ngo ndiko ndashingiye ntahe ika iyo ngabire jewe nari nararonse yo kuvuga cyane ariko twaricarana
twebwe twari tugikora bijya bita teste ijya teste yo mu icumi. Hanyuma rero umwigisha yatwigisha ibiharuro na fizike turi mu gukora acarabwira abanyeshuri ati ngaha rero je ndabona abanyeshuri bomenya n'abandi bomenye bazomenya n'abandi bomenye mugabo batabishaka. Ati nk'akarorero Goderiva, uwo munyeshuri twicarana yitwa Shantari, aba hajya mu butwe, abantu bazi mu butwe, yarazi ubwenge, yarabizi byose guhera ku gifaransa kugeza none ibyo twiga byose yaronka yose kuri yose. Hanyuma nanje tukicarana, hanyuma sinkirishe sindamurabireko, ishavu rikamujya, turicarana, yicara nanjye nkicara, rikamujya, jengira mpume ndagukorera nti oya biriki. Ibyo nashobora narabishobora, kuko urumva ko ntari nashitse aho nirishe. Ibyo nashobora narabishobora, ndavuga ati ibi ni Imana itabimpa, je nta ngorane. Hanyuma rero uwo mwigisha aravuga ati iyaba wabishaka ubu bikopororaho byose, kuko n'amanota yo mu ishuri barayaraba bagashobora bateranya n'aya test. Hanyuma rero undi munyeshure twigana nawe nyene yarazi ubwenge, wako nakagu ngo noreka kubiraba. Wa mwigisha yari umunyarwanda, acavuga nawe yari yarakijijwe hamaragwa, acavuga ngo yaye ntuvuge gutyo ngo nakaguwe, ati byose biva kwijwi ryiwe ryo mu mutima. Ati ngira ndaguha akarorero, ati nk'ubumwe nawe murashobora kuntuka. Uwo munyeshuri yitwa Hirari, ati wewe urashobora kuntuka na Goderiva kantuka, ati hanyuma muntutse Goderiva karara adasinziriye, umutima ukararura kubita, ati mu gatondo avyuka kundondera akaza kunsaba ikigongo, ati kandi ntazosubira, atariko wewe wantutse ijwi ryo mu mutima ntirikakaze, n'ejo tuzohora usubira untuke. Ati rero ntimusuye kuvuga ngo nakagugu, ati byose biva kwijwi ryiwe yumva ryo mu mutima. Hanyuma rero Imana iragahezagira, karavuye na nyateste ndadayitora, hava ndunguruzwa, ndagera no mu gice cya kabiri hajya twebwe duheza nize ishure ry'inderabigisha lycée pédagogique, hajya dukora jiri ni kibazo cyo guheza, tuba turi mu kirasi canke mu isare, hageze nambara ibiharuro, abigisha bigisha iryo shure bose bigisha iryo shigwa bose bo kuri iryo shure byose baba baraho. Hakaba hariho rero n'umuperezida arongoye iyo jiri, canke ndabivuge nka jiri kuko si icyo kibazo nyine cyo guheza. Hanyuma rero jewe nahejeje niga Imwaro, navuye mu 10 nja kwiga Imwaro. Kitse Imwaro yemwe bibandanya binanira bya biharuro kwa kundi, hanyuma haguma nirekera nkareka nyende gutirisha, avuga ndi Imana wewe sinzoguhemukira, ibyo narabirahiye, sinzokwiyanduza, nzoronka nkayo ndonse. Hari umurindi yarinje ngo nzoge ibyo ndiye ntunge ibyo ndonse, nubaha Imana n'ijambo ryayo, ngo ndindire umunsi Yesu azozira ngo nzoba amahoro hirya mu ijuru, uzoge ibyo uriye utunge ibyo uronse. Hanyuma rero haragera ko imbere yaho gatoye tukikora ry'ama examen yibanze, turagenda gukora nariko nkora ikibazo ca fiziki, aco nyene carananira yemwe. Umwigisha rero ngo arangiriye akagongwe, nari nicaye nk'amaja hagati, acarankuriye hagati anzana imbere, kuko impapuro baca bazizana mwe naha kw'ishure murabibona ingene baca bagira, acanzana hafi kuko yari yabonye ko byananiye kugira ndabirabe basi ndonka ico nandika. Hewe mbega aho murumva ko ari intambara, ndumva ko ni Imana hako jewe mpemuka, naho nemereye kumwaramara namba ndonka ubusa no mu maentero, none ubwira ndayaronke ngo mvuge ngo nayakuye here. Nshafata ikibazo ndacimura, nimbura hajya hatangura kuri rya page dutangurira, ndakoporora ikibazo kugira ndonke icyo nandika, sinjanira urupapuro rugaragara. Mugabo nkiriko ndandika ibyo,
n'intambara ikiraza shetani ati byandike nawe ndabibona gerega byaraha uku nanje nicaye aho nza numva ijwi riraje yemwe mpwemu yera ni mwiza Imana idufashe mpwemu yera akubera inshuti akubera umugenzi wawe wo hafi aruta abagenzi bawe bose n'ukuri kuko mpwemu yera muragumana akakongorera ikibazo kije cyangwa urugamba ruje akakubwira ati hitaniki iyo ucuresha numva ijwi riraje riza neza riza mu gifaransa ngira ndakivuye mu gifaransa nca ndagisigura ryavuga ngo garde toi pure tout sera arrangé ngo izigamire mu kwera byose bizotungana ndabyandika kuri rujya rupapuro bita buruyo ndabyandikaho n'utudome ndadusubiramwo bibone neza yo mpejeje ndajana rwa rupapuro nsohotse kandi nabanezerewe numva ko nezerewe nsohotse hariho umwigisha wundi yari karadusirive atari uwo yanzaniye ngo agira mfashe we ntiyanatwigisha kandi je nta bantu bari banzi n'uwo twigisha ntiyemenya cyane uko jewe sinakina nta bintu bari banzimwo jewe umuntu yambona mu ishure nta bindi urumva hariho umunyeshuri usanga amenyekana ku ishuri je nta kintu narinzwimwo atari ku ishure gusa hanyuma rero uwo mwigisha hariho ibintu bari bazanye ku ishure ngo dukore tugire ihiganwa kuvuga cyari igihe cyaherukira ibintu by'ubumwe bw'abarundi ubwo bumwe rero baza batuzanira ikibazo ku ishuri ngo tuvuge akamaro ibintu by'ubumwe bw'abarundi nyine ngo dusigure twandike mu gifaransa hama rero turandika na jewe muri abo bahiganwa na jenjamo iryo zina ryanje yariboneye aho kuri izo mpapuro zari zanditse kuko baca babitwara muri sare bakaraba ibyo twakoze naho yamenyeye hanyuma dusohotse acarambaza ati n'amahoro ntego n'amahoro atubona bimeze gute aturabitora ntisi byose kandi sinabeshe sinabitora byose nyine natora bikeya ati ntaco bizogenda neza twaherukaniye iryo nta nayambukiye twigeze duhana mugabo nsanga banderibeye nagiye gusubiramo hari mu ma exam hageze muri jiri rero yemwe muntu wubaha Imana abantu bubaha Imana bari n'impera bakiri nino mu isi mbega murabyumva bafata udupapuro bakagira utunimero bagashobora badusanzaza ku meza wowe ugaca utora ugatomboza ugatora hanyuma bagashobora guha ikibazo nk'akanimero utoye cantora ikintu yemwe abantu bigangira ngo mu bicenda cyangwa abahejeje cyangwa abahiga ibintu bimwe bavyita gute ama demonstration bya bindi wagira ama hypothèse thèse amugashuja kudemontra yo waca kusubira nanje ntavyo nshobora hanyuma umuperezida w'iyo jiri yari uyu sinzi ko yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yitwa Bazombanza Prosper aho hanyuma rero ndatora ndasoma ikibazo hanyuma ndagenda ku kibaho ndahitana irate ndahitana ikere ndakinda nandika bimwe hypothèse thèse kanagatitre demonstration ndihagarara ko ngo ngire nje gucapa ndambona arahagurutse wenyene voilà abamuzi barazi ngene ameze voilà très bien Godric acanyaka bya bintu acagenda kukibaho aracapa bya bintu byose bagira arademontra aracira uturongo tubiri ku nyishu yanyu très bien Godric très bien ndagenda kwica ibiharuro mba ndabitoye
uwundi munsi twakora ibindi mba narabishobora, Imana yarangiriye ubuntu ibindi ndabishobora. Kandi ntugire ngo twari twize neza, twari dufise umuntu yari yaje ngo tumusengere. Uwo muntu yari umunyeshuri twigana, twari twigana, yaragwaye ibisigo, yaragwaye abadayimoni, yarabeshejweho n'umuti wo sinzi ko akiriho umwe bita Zakariya, umwe wihuta. Umuti yabaha mu tuntu udukarabiya twa kera tujishe, akakazana ku ishure, akakazana akaguma kanywa, gaheza agaca asubirayo, ariko kandi ntakire. Hanyuma rero umunsi umwe, kuko nawe nyene yarabona turi mu ishure, akababazwa n'ingene ibiharuro binanira, abandi bagatirisha, nanje nkaguma ndonkuza. Yishara amaja hariye kwiranje itangurira umurere mu muryango, kingira ndagukorera, agafata urupapuro akandika ko izina ryanje, ndagusavye je nta kibazo ufise na kimwe, bireke. Agaca babara akabireka. Mugabo naho abiretse kandi yababaye, mbega mu mutima ntacyo nkoze, nta kibayeyo, acara bigumya. Hanyuma uwundi munsi nza mbona aramfashe urutugu tuvuye gufungura, ngo mbega gode ko nk'umuntu yoza iwanyu mukamusengera, ngo muca kubanza kumubwira ngo abanze abatirizwe. Ntoya, ntitumubwira ngo batirizwe, uraza ugasenga, ugapfukama, ukihana, hanyuma nticanke ugasenga ukumviriza, ukazobatizwa mu gihe uzokumva yuko wewe ijambo ry'Imana rikunyuze. Acaraza aho turi mu negura ya yajiri, acaraza natwe nkuko tuja kuryama twabanza guca gusenga iyo tuvuye muri etide, duca tuja ko turasenga. Abanyeshuri bari bamuzi ngene ari umuntu w'umukatolika w'indani w'imbere, batangura kuja ku madirisha batuzomera ngo babakizwa ngo twavuze kera yuko mwayinze, ngo uwo Faustin agakira, ngo agakora jiri, ngo tuzoca twemera ngo kwiyo Mana musenga ari y'ukuri. Tutimana n'iryo nturyumvise. Uryo joro turamusengera, bukeye bica biranga. Ku ishuri baca batugabira inzu baza kuvuriramwo abagwayi, kuko twe ivuriro ryari kure. Duca tuyijamo abakizwa bakeyi, duca tujayo na wa Faustine, tuza turakuranwa, bamwe baja kwiga abandi bamusigarako, dusenga. Mumva bikamurya bikamuhekenya ngo tugomba kumwica, tuti mumuhora iki? Nta n'umuhankadire w'umukizwa twe twari tunafise. Twebwe yere twaramwatuza tuti muri ko muhora iki, mumugombera iki, ngo turamwica, ngo yaduhonyoreye abana, ngo hariya mu kiraro cyo mu Gitanga. Hano murabona abana, yemwe muratuyanganira, murumva ko twari abana badafise n'uriko aranadufasha. Tugaca tumusengera rero, atoye ubwenge, tugaca tumumviriza, ihane byose, ibyo wacumuye byose, iryo shapuru ubanza ukure, ibyo bintu wambara, hari ibintu bambara ngo bya Bikira Mariya ngaha ahantu hose ugasanga bambaye Mariya, tuti ubikure. Rumva, tugaca tuvuga iyo shapure rero nta muriro twaronka ngo tuyiturire, duca tuyita mu ikanivo rero. Mana yanje, ikanivo iratuburira isoni, amazi acarayijana, baza bayibona abanyeshure bati basaze babakizwa bataye ishapure, raba. Hanyuma rero mugabo Imana igenda iradufasha, tumusengera tugasiga ngo ategereze gusenga kugira ube mu nkomezi, kuko hari aho byararuka bigasara. Hanyuma rero biheze, wazubona nawe nyene ariko araririmba, muga mukubona uti birasaze, wazubona bizi ivyuya, kabiri ivyuya mu mano, kabiri ivyuya mu ntoki, ukazutangura gukanura. Hama tugaca tumenya ko zisaze, tugaca duhamagarana n'abari kwiga, tugaca tubahamagara. Tumara iminsi rero tumusengera, Imana iradukorera igitangaza. Ku munsi wa mbere buca dukora jiri ku wa kabiri, mwumva Imana yo mwijuru. Turasenga ko turasenga, umuriro uraka, bicabira ngo turahiye, arakumbagara. Tuca dutangura gushima Imana ngo biragiye. Hewe tuza ngo twabahenze, ntavyumvise.
duca tugira ishavu turarakara turaheba indya yego indya ku munyeshuri ari muri eterena muwe ko ari gikomeye turaziheba tuti Imana ntidushobora gusuzugurwa n'abadayimoni twarahebye no kwiga hewe duca turasenga rero uwo munsi wa mbere turanka kurya turanka no kuryama twakorajije kuwa kabiri uwo munsi hari kuwa mbere duca turasenga atoye ubwenge duca turamubwira ati umviriza tubarira ikintu cyose wanyegeje utaravuga biba byagiye aca turangira igisabisho cyari cyanditse ku rupapuro rurerure aca gishyira mu ivarizi aba aricyo gitangurira byose nk'aho umengo umuhezagira uzoca udugira no mu mpuzu aca araturangira ati genda mu ivarizi mutorere urya rupapuro rwabaga rushanje gutya ntirwari runazinze ati mugende mu rutore duca turagenda turarutora ibindi byose yari yaraduhaye n'amasanamu twaraturiye twarasubiye ubwo rupapuro rero rwari igisabisho kiva hejuru kigatoga hasi duca tuzana ikibiriti duca turaruturira turuturiye duca turasubira turasenga duca tubona Imana iramurokoye aca arakira ikimenyetso cyamenyesheje umwankaderere wacu yari umwankaderere nyine wo ku kazi atari mukizwa yatubariye ati nkabona ariye ubutsima bw'imyumbati camenya ko yakize n'ibiharage kuko ibyo ntibyamugera no mu kanwa baca baraza wa mwankaderere araraba arariye aca arasokoza yari umuntu ashaza hagira udushatsi akamana udukanta asiga aha mu ruhanga aha mu masoso yari umuntu ashaza yemwe aca aravyiyoga byose yari yavyiyoze ibyari bisigaye byose ariyoga asokoza neza arambara neza duca tuduga kwigira jiri ku mugoroba baca baramubona yuko yakize Imana ikirakabika iki dukorera jiri twese nta n'umwe yayobewe uwo mwaka n'ikindi kigwa nyine uwo mwigisha uwo bazompanza yaduha nacyo nyine yaciye ahaguruka kunkorera uko nyine ibyo abandi sinabibonye kuko muri abo ntawe twinjiranye muri sare batondeka ku manimero n'icyo kindi yari bayita desensi antifite nacyo nyine ntoye nkafata bya bindi bacapisha yahagurutse uko nyine très bien aha rero yemwe nzobabera icyabona umuntu azoguma atirisha ngo jewe ntatirishije muhira bonyica ngo ntabitoye jewe none ko ndi imfuvyi nogirante jewe nzokubera icyabona urareka gutirisha uheze ubarira Imana uti nkorera umva itabishobora inzira izanana n'iyizizi hanyuma ndarangije ako gace ndi umunyeshuri agatoyi sase mumbarira amasaha bafise amasaha narengeje reka ngezaho ivy'ubu nyene vyovyo nibimubona ameze neza ndashima Imana ngire agasonga gatoyi ku kintu kizogenda kirabafasha mu buzima bwanyu bwa misi yose naragwaye mbere haraciye iminsi hanyuma nari ngwajijwe n'uyu mwene data n'uwundi umwe bari babiri baca barantwara mu bitaro ambulance irantwara mu vy'ubu iranjana Matana ngeze Matana nari nakamye amaraso nari nagize ibyo bita avortement canke gukorora imbanyi ndakama baca banshikiza kuntera amaraso mugabo ku mugoroba sinzi ko hari ku mugoroba nari nageze ahantu ntashobora kumenya byinshi ndyamye aho bamaze kunshikanayo ndumva umuntu ari karansengera sinabona amasaha sinamenya ibihingene bimeze uko umushinga ntahe yaranseze yarambaye ati ngira ntahe rero ngende kuraba abana ni none ko mugiye hakiri kare kuko je naguma mbona habona ngira ni kujya nyene hari amatara sinzi je naguma sinari nkane ariko naguma mbona habona nyuma rero haragera igihe banteye amaraso nshanja muri koma ngenda muri koma yayindi umwe utakiri kurumva hajya hariho koma ya mbere ushobora kumva mugabo ntubone hakaba n'iyindi koma yo hirya
mugombye kubicako gatoya kuko nabyo bizobafasha. Hanyuma rero ngiye muri koma numva abantu, numva indirimbo zivuga zisamirana, umenga n'uruzi rusuma, kandi izi tuzi izo natwe na je nahora turirimba. Hanyuma nkiriko ndazumva mera nkaho mengo hacagera ku ndirimbo imwe ivuga ngo mwihanganire bose mwiyeze cyane kuko mugira mushiki wanyu. Mbona ni hakujya bisi yo ihagaze imbere yanje intangiriye igihagaze aho ndabye aha sinaraba aha inyuma wa mengo hari amaso abona. Mbona akantu gacafye kari nk'inyabutatu icuritse, udusonga tubiri tujya two hejuru twari hasi. Mbona amaso hari kwa amaso umenga ni kujya kwa kayabo karaba mu mwida, sinzi ko murabibona, akaze gose, akaze kandi akaze. Nca nibuka ko hari ibintu byambaye ko nkiri muhira bataranyinjiza ibitaro, hari umuntu umwe niyumviriye ingene yatevye kuza kundaba kandi yamaze kumva ko ndi mu bitaro kandi yavyumvise. Ndavyumvirira hehe? Mu mutima. Hanyuma uwo nyene hari ikindi kintu cari cabaye bavugira muri salo, ndavyumviriza ca ndamucira urubanza, none ivyo bintu ariko avyivangira mwiki? Mwumvise ko kigize ko bibaye bibiri. Hanyuma rero muga nkiryamye ngaho ntaraja mu bitaro, umushinga ntahe nza numva hajya nikangu yasharamba ati burya je ndaronse indirimbo, ati je nari nsinziriye, ati mbona umuntu ankomye, ataca arakunyereka ngo bwira uwo mukobwa w'Isiyoni uti niwiyeze urugendo rwawe rugira rurangire. Ati cyarashituka ndamana nisa ngo asharamwitegereza ngo ayo majambo acavuga mu karirimbo, acambwira ati jewe rero ndaronse indirimbo. Ati numvise umuntu ati ndaronse indirimbo, ati melody ndayumvise n'amajambo ndayumvise. Sawa warayambarira cyasubira kwisinzirira, wumva umwanya bahavuye baca bantwara kwa muganga. Uwo muntu rero namuyumviriye ko ibintu bingahe. Mu nyuma baramutelefona bati nuze witeguye ugira uca umutwara kwa muganga. Araza sinasubira no kwibuka ngo ndamubwire ndamusaba imbabazi ko nidodombeye mu mutima ko yatevye kuza kundaba. Uwo yari umuntu tubana hafi kandi twegeranye cyane. Hanyuma rero yari ari kumwe n'umwene data ngaho, baca barantwaye matama. Bantwaye rero numva nca nibuka ka kantu mbonye nkaho umengo amaso ariho inyuma yanje, nca nibuka bya bintu bibiri. Imodoka yantangiriye za ndirimbo zahoze. Oho ni none gira shike mbega ko namudodombeye. Nyene nza mbona ndakanuye, asha mbona yicaye mu mirambizo, uyu yari yicaye imbere yanje, nca ndamuhamagara ndamubwira ibyo mbonye, aca aransengera, nca mpamagara n'uyu, nca ndamusaba imbabazi, mbabarire ndadondagiza byose ndavyihana, byose ndamubwira. Hanyuma bijya nabyo tubihebe, ni byabo tubihebe. Murazi ko dukundana mwene data, nyene ndihana, nyene ndamubarira, nawe nyene arambarira ati ndakubabariye na jewe umbabarire, turabivugana turaheza. Aca tangura kumbarira byinshi bindi, ariko nkumva umutima umenga uriko uracika, mengo ngire nsubire iyo narindi. Nca ndahava ndanasubirayo, yashimye ngo yari karansengera, sinamenye ko yansengeye, ntavyo numvise. Ndanumva bariko babandi nyene baririmba, bariko baririmba indirimbo ya 81 kantike ivuga ngo iyi bayiririmba iyo hagize ukijijwe. Hariho icitabirizo kivuga ngo kaza kaza ni mu mwakire, kaza kaza ni kwimubwira. Abamarayika bararirimba banezererewe uwo yihanye. Ari igitero kivuga ngo wa mwana wayo w'icangazi, ngo hinge n'Imana imusanganiye wa mwana wayo w'icangazi. Hanyuma ndayumviriza mpagazaho, numva ndiko ndivugana kuri ibyo bibiri bito umva bitoye, numva ari tuntu mengo n'umuyaga. Nari namaze kuba umwana w'icangazi pe. Bega mwumvise? Kumbe rero ukoze icyaha gito
azobura ijuru cyo kimwe n'uwisha abantu agatikiza inganda. Mu ijuru nta cyaha gito kibaho, icyo kirarengana. N'ubu rero Imana iranyemereye uko yari kivuga ngo kaza kaza ni mu mwakire. N'ubu rero Imana iranyemereye nca ntangazwa n'ingene ngiriwe ubuntu nemerewe. Hanyuma icyo kirarengana. Nkiraho nkihagaze aho nkiriko ndiyumvira ibyo, mbona mpagaze hagati y'abantu bambaye impuzu zera beza. Yemwe mu ijuru ni heza, hari abantu beza bari mu ibarabara, uwo mengo n'umuhondo ariko si umuhondo mpora mbona nama ndiko ndabigereranya, sindabona neza ingene no hagereranya. Mu ibarabara hasa no ku nkombe. Abo bantu rero bari bambaye impuzu zera nziza zigera ku birenge, ari beza, bahoze batekereje. Mbona mpagaze hagati muri iyo 200. Abari batonze bari inyuma bamengo ni nk'utwagazi, kuko ikintu iyo kiri kure kubona ko ari akantu gatoya. Ndarereka ndavuga none aba bantu none ni bande? Ni ba baganga bamvura? None aba bantu ni bande? Sindababaza, mbona ntibavuga. Mugabo nari nderetse ko banjana nanje tukajana. Nkireretse ibyo mbona sisuye kubabona. Nanumva ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 19 ivuga ngo nuko mwihane muhindukire ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Hanyuma ndikangura ndabibarira bene data, ndahava ndakira gushinga intahe. Rero mbarira abantu, yemwe mwihane, icyaha gitoya na kininiya nta na kimwe cyemerewe mu ijuru, byose uzoja mu muriro utihanye. N'ayo majambo rero narengeje ko iminota. Ndasabye imbabazi mu mbabarire. Mana yacu urakoze, uragahezagirwa. Ni wewe wera, ni wewe nyene irishengero, ni wewe nyene umugeni, ni wewe uri kuradutunganya kugira ngo tuzohave tuza atacu tugaya, imitima yose yitemberera uyigendere Mana. Ukibi turiko turavuga ejo umuntu arashobora kuba atakiri karabivuga Mana, bigasigara biravuga. Ndasabye mu izina rya Yesu, umuntu ari ngaha wese Mana, umuntu araha wese uzomuhe niyo yava mu mubiri kugira intahe izosigarira avuga. Hanyuma uzoturinde gutosekaza intahe. Umuntu yashinze intahe uzomurinde gutosekaza intahe yashinze. Utuzigamire mu kwera mu izina rya Yesu Kristo, amen. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.